mu mwaka wa 2026 isi yose izosubira guhagarara. Amamiliyoni y'abantu bazoba bareretse amaso kuri turunwa ikomeye kurusha izindi ku isi yose, FIFA World Cup 2026. Ariko kandi iyi si World Cup isanzwe gusa, ni World Cup ya mbere mu mateka y'isi, kubera ko izokinwa n'amakipe y'ibihugu 48. Ni World Cup izobera mu bihugu bitatu bikomeye vya Amerika y'uburaruko, United States of America, Canada ndetse na Mexico. Ibibuga vyiza cyane ku isi bizokwakira amamiliyoni y'abantu. Abakinyi b'ibihanganye bazosubira kwandika amateka, kandi amakipe yose azoba aje afise indoto imwe gusa, indoto yo gutwara igikombe c'isi. Ariko kandi imbere yuko turumutangura hari ikibazo abantu benshi bibaza: ni yahe makipe azokina iyi World Cup? Ayo makipe afise amateka yihe? Ni ayahe amaze gukora ibitangaza, kandi ni bande bashobora gutangaza isi yose mu mwaka wa 2026? Uyu munsi tugiye gukora urugendo rudasanzwe, urugendo ruzocisha mu mateka y'amakipe akomeye cyane ku isi. Turaba aya makipe uko yifashe ayamaze gutahukana igikombe c'isi ndetse n'ibigwi vyazo. Usabwe kubana nacu 5/5. Jewe umva ni Alex Live and Varane, na hani kuri Insinzi Motivation. World Cup 2026 izobera mu bihugu bitatu bikomeye, United States of America. Iki gihugu gifite stade nini cyane, amafaranga menshi muri siporo, hamwe n'iterambere rikomeye muri football. Ibibuga nka MetLife Stadium, Soft Stadium, Amateka Stadium bizokwakira imikino ikomeye cyane. Mexico ni igihugu gifise amateka akomeye muri football. Abafana baho barakunda football birenze urugero. Mexico ibaye igihugu ca mbere ku isi kizokwakira World Cup inshuro 3. Canada itari igihugu cari kimenyerewe muri football, ubu yatanguye gukomera cyane. Abakinyi nka Alphonso Davies bahinduye amateka y'iki gihugu. Ngaya amakipe 48 azokina FIFA World Cup 2026. Tugiye kuyacamo yose, tuvuga amateka yayo ndetse n'ibigwi vyazo. Turahera kuri Argentine ku mwanya wa mbere. Argentine igiye gukina FIFA World Cup ku nshuro yayo ya 19. Iki ni igihugu cyatwaye World Cup zitatu: umwaka wa 1978, umwaka wa 1986 ndetse no mu 2022. Iki gihugu cyahaye isi yose Diego Maradona, Lionel Messi. Ni imwe mu makipe akomeye cyane ku isi. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Brazil. Brazil ni igihugu cyonyine cyakinye World Cup zose kuva 1930. 2026 izoba ari inshuro ya 23. Brazil ifise ibikombe 5 by'isi, ndetse yahaye isi yose Pele, Ronaldo, Neymar. Brazil ni igihugu benshi bita igihugu ca football. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga Ubufaransa. France ni igihugu kigiye gukina World Cup ku nshuro yayo ya 17. Iki gihugu cyatwaye ibikombe 2 by'isi mu mwaka wa 1998 ndetse no mu mwaka wa 2018. Kandi Ubufaransa bwashyize muri finale mu 2022. Ifite stari zikomeye nka Kylian Mbappe. Ku mwanya wa kane tuhasanga Ubwongereza. Ubwongereza bugiye gukina World Cup ku nshuro yabwo ya 17. Ubu bwatwaye World Cup rimwe mu mwaka wa 1966, ndetse Ubwongereza n'igihugu cyakuyemo ndetse cyavukiyemo football.
Ku mwanya wa gatanu tuhasanga Germany. Germany ni igihugu cakinye World Cup 21 ndetse n'ubu ku ino ncuro kizoba kiri kwina ku ncuro ya 21. Iki gihugu catwaye FIFA World Cup zine. Germany izwi cyane kuri discipline ndetse n'ubwenge bwinshi muri football. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga Spain. Espagne igiye gukina World Cup ku ncuro ya 17. Iki gihugu catwaye World Cup mu 2010. Tiki-taka yabo yahinduye amateka ya football. Ku mwanya w'indwi tuhasanga Portugal. Portugal igiye gukina World Cup ku ncuro ya 9. Cristiano Ronaldo niwe wenyene yahinduye amateka y'iki gihugu. Portugal yatwaye Euro 2016. Ubutaliyano ku mwanya wa 8. Ubutaliyano bugiye gukina World Cup ku ncuro ya 19 ndetse bukaba bumaze gutwara World Cup zine. Naho itarakwemeza neza muri 2026, Italy n'igihugu gikomeye cyane mu mateka ya football. Netherland ku mwanya w'9 bugiye gukina World Cup ku ncuro ya 12. Naho itaratwara iki gikombe yashitse finale inshuro zitatu. Izwi cyane kuri football y'ubwenge bwinshi. Ku mwanya wa 10 tuhasanga Croatia. Croatia igiye gukina World Cup ku ncuro ya 7. Yashitse muri finale umwaka wa 2018. Abakinyi nka Luka Modric ni umwe mu bakinyi bakomeye cyane mu iki gihugu. Ku mwanya wa 11 tuhasanga Morocco. Morocco ni igihugu cyo muri Afrika ndetse igiye gukina World Cup ku ncuro yayo 7. Yabaye igihugu ca mbere cyo muri Afrika cyase muri demi finale mu gikombe cy'isi cyabaye mu mwaka wa 2022. Ku mwanya wa 12 tuhasanga Senegal. Iki naco ni igihugu cyo muri Afrika. Senegal igiye gukina World Cup ku ncuro ya 4. Yatangaje benshi ndetse itangaza isi yose mu mwaka wa 2022 igihe yashika muri quart de finale. Ku mwanya wa 13 tuhasanga Egypt. Egypt nayo niwo muri Afrika. Egypt igiye gukina World Cup ku ncuro yayo ya 4. Abakinyi nka Mohamed Salah niwe musara akomeye mu iki gihugu. Ku mwanya wa 14 tuhasanga Ubuyapani. Ubuyapani bagiye gukina World Cup ku ncuro yayo 8. Japani izwi cyane kuri discipline ndetse n'umuvuduko mwinshi. Ku mwanya wa 15 tuhasanga South Korea. South Korea agiye gukina World Cup ku ncuro ya 12 ndetse iyi kipe yashyize muri demi finale mu mwaka wa 2022. Ku mwanya wa 15 tuhasanga Amerika. USA ni igihugu kigiye gukina World Cup ku ncuro ya 12. Ni kimwe mu bihugu bizokwakira tunwa ya 2026. Best result yabo ni demi finale y'igihumbi kimwe na 1930. Ku mwanya wa 17 tuhasanga Mexico. Mexico igiye gukina World Cup ku ncuro ya 18 ndetse ikindi gihugu kizokwakira World Cup ku ncuro ya 3. Ku mwanya wa 18 tuhasanga Canada. Canada igihugu kigiye gukina World Cup ku ncuro ya 10 ku ncuro yayo ya 3. Igihugu kiriko kirakura cyane muri football. Ku mwanya wa 19 tuhasanga YiBiHUGU. YiBiHUGU igiye gukina World Cup ku ncuro ya 15. Yatwaye World Cup kabiri mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu ndetse n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu. Iki ni imwe muri ekipe zifite amateka akomeye cyane. Ku mwanya wa 20 tuhasanga Belgique. Belgique igiye gukina World Cup ku ncuro ya 15. Yigeze kugira Golden Generation irimo Hazard, De Bruyne, Lukaku. Swaziland ku mwanya wa 21. Swaziland igiye gukina World Cup ku ncuro ya 13. Ni igihugu kizwi kuri discipline no kudatsindwa byoroshe. Yama ishika mu matsinda akomeye kandi igahangana n'ibihangange. Ku mwanya wa 21 tuhasanga Denmark. Igiye gukina World Cup ku ncuro ya 6. Yatwaye Euro mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri mu buryo butangaje cyane. Ni ekipe ikina football yihuta kandi ifise teamwork ikomeye. Ku mwanya wa 22 tuhasanga Poland. Poland igiye gukina World Cup ku ncuro ya 9. Yigeze kugira ibihe byiza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda mirongo irindwi ndetse no mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda mirongo umunani.
yahaye isi yose Robert Lewandowski, umwe mu bakinyi badatinya ndetse batinya gutsindwa vyoroshe. Ku mwanya wa 23 tuhasanga Ingra igiye gukina World Cup ku nshuro ya 10, yigeze kuba igihugu gikomeye cyane ku isi mu mateka y'isi. Ku mwanya wa 24 tuhasanga Czech igiye gukina World Cup ku nshuro ya 9. Ku mwanya wa 25 tuhasanga Serbia igiye gukina World Cup ku nshuro ya 13. Ku mwanya wa 26 tuhasanga Croatia igiye gukina World Cup ku nshuro y'indwi, yashitse finale 2018 na 2020. Ivory Coast izokina World Cup ku nshuro ya 4, Algeria ku nshuro ya 5, Tunisia ku nshuro yayo y'indwi, Ghana ku nshuro ya 4,